Wavyaye ku myaka ingahe Rita? 17 ans ari mama. Yu ari moto. Jo mutipe wanje uturiko mu barabara nurarya inzara. Urya mugore n'urya mwana. Ego. Muhungu wanje arakuze cane. Muhira bavyakiriye gute? Mafimbo mingi. Hapana za kawaida. Banakulaza inje nafuka naona zile matabia za bamere bamusite. Bagaca kwirukana. Sohoka. Afu sasa barakwirukanye nyaguhura n'Imana nyagukizwa naho gaca hakana. Yo. Hari abantu bagenda na stress nera. Hari abantu bafite ama depression. Hari abantu batacumva mariage kwibaho. Ego. Bumva umengo urazi ko hari abakobwa muri kino gihe Rita aba yumva umengo kuja muri mariage. Yobahomvye. Oya umukobwa kutaja muri mariage ahubwo ni abahomvye. Ego. Kuko Imana iturema tujye oya ibige nivyo abantu bajija nera. Umugabo wanje je nimbari mubi. Uwabona ategezwa kuba mubi samahasa. Oya samahasa. N'amahasa ashaka kuba amahasa ugasanga umwe n'umure muri uri mugufi. Ariko baravuga ko la majorité abagabo bakunze kuba babi. Kweki twe tutoba babi. Twe tworoshe bibaza. Abadamu benshi nivyo bavuga sinzi ko babeshera abagabo. Oya abagore ingorane dufise. Dufise ukuntu dufise akarimi kumvigwa. Ibyo umugore avuze abantu bose baravyumva. Ahanze abagabo bugaranwa. Hari abagabo bakubitwa. Buga ibibazo vyo mu divorce n'ibibazo vy'umupfakazi n'ibintu bibiri bidasa. Uri kurumva mu divorce n'umupfakazi umva umengo n'abantu basangiye urugendo. Ariko hari ibintu vyinshi bidasa. Rita reka ndakubwira ikintu kimwe ntuzukine n'umuntu akwanga. Je navuze ko umuntu anyanga afise ikibazo c'amahera yindi. Umuntu Nongaje unyanka gute? Ibigeragezo uhura navyo kenshi vy'abagabo biba biza nk'ibigeragezo bisa gute? Abagabo bari marié kuko deja nukuri nacubaye. Okay. Ndakubwiza ukuri, ndakuvuga ukuri. Malgré tout nkikubona abone mengo uragara urishima. Aho dutangiye kuvuga ivyo nivyo kuri kamera. Hello, muraho meze. Reka je ndakwakira. Oya banzura indire jewe. Niraje ndakuzi. Ndakuze nera yuteba gato je nakuba ndi mama. Ariko jewe urabizi kuri Agateke ndi umwana waho reka je ndakwakirira umushitsi. Nanje ndi umumama. Ndi mama waho. Reka tumuhereze umwanya mama ya Agateke. Hama muraho meze neza iki kiganiro cacu kitwa Nera na Rita. Canke Rita na Nera ukuzobishaka. Okay kubera Rita ari we mu mama mukuru tuzovuga Rita Nera. Rita Nera. Jo kiganiro cacu. Niko citwa. Hama tuzobaganiriza muri vyinshi. Rita muramuzi ibiganiro ngiranganira n'abapapa nganira n'abamama nganira n'inkumi tuganira ubuzima bwa misi yose twaciyemo kugira amakosa yacu canke amaherere yacu twaciyemo twabayemo abera ishuri abandi. Impamvu rero vyo bavyiza tugakorana n'umukobwa umwigeme akiri muto. Aba barabura n'ibibazo jaho. Cyane turababayika abantu yema. Gusa bakigirisha ugasanga barigira gutya. Hari n'amaherere mucamo kubera ikinyebwe nyene. Je rero nitwa Rita Gakobwa umunyamuji nawe bivuga. Okay guys, chambe na Rita ndagiye gukorana na wewe. Muri Rita na Nera. Ako karezo cyane umukobwa mu. Tumaze imisi ko turarepeta ku kana. Ami repetition. Ni zinga. Ndazi ushaka kugira 20. So guys, nukuri. Kwanza abakunzi ba Agateke. Bonjour. Ku muntu wese ari mu gitondo, bon après-midi ku muntu ari ku muhingamo. Bavuga ku muhingamo. Bonsoir ku muntu ari mwijoro. Ndabaramukije gose. Ndaryoheye kuba ndi kumwe. Faransa nzi mwaramutse namwiri. Basha mubona tuzokorana na Rita. Murumva bash. Rita Chambere Rita je narakunda kumuca ko nkamugara kuri turavyibuka. Isirika ibintu vyinshi. Oya mugabo entreta nahora niyumvira yuko ritatonyishura kubera abantu dusangiye akazi turagayana ari turabizi. Oya nitwemerana apana kugarana. Apana kugayana. Harimo no kugayana. Twemerana. Umwe wese je nasanze atari kugira. Umwe wese aguma abone ngo abandi akavuga ati ndindira gatoshe ndakubwira. Hari umuntu avuga ati Nera ndamuruta izina nanje nkaba numva umengo Rita ndamuruta izina hariho abantu bameze uko nabo kubwira ngo nta mpamvu mwinjira ngo mugatwara ya majini sheri hariho abantu kubwira ati mimi ni big brand
ego usiningiririye mu maisha ugacuja muri alimentation ugacaga umukate w'umwana. ivyo rero ivyo ntashobora kumenya mama nariko ndi present Turabiyamye abantu mwigiruka yani ritaravuga nerakavuga muzotwumviriza gute bazodutunga ukuri ico kiganiro cacu ibintu vyandi vyo kwicara gutya muri mu rusengero je ntavyo nshoboye nitwobishobora basi okay ku bantu bashashere muje kuri Agatek uyu ni Nella nkuko bisanzwe nsanzwe ndi umwana wo muri Agatek uyu nawe ni Rita umumama asimanuro nyinshi cane Rita ntimumubone atwenga gutya hageze ko ahanura umwana w'umukobwa unakuwaje mama unakuwaje nakuwa niko mkali anakuwa iko mkali sana ndabibutse yuko Rita nuwo mu Cibitoke nanje ndi wo mu Kamenge tuzokwinjiranira mu masite ni musite gugishizo ko amazi bugarucuma amagara sheri muhira twege bacumvye uracungisha umwana ati uangalie vizuri basibe nani mboga guys tuzokwiga ubuzima bwose ukuntu umuntu ashobora gutera imbere bikagusaba yuko uri umwana w'umukobwa uri umwana w'umuhungu tera imbere ntiyibagire muhiri wari usisahau kama uko mtoto site sivyo bagiriyo mwavuye kirazira kwibagira iyo wavuye Rita wibagiye iyo wavuye ntumenye iyo ugiye reka rero duha akanya Rita babwire ikiganiro Rita Nella ico kivuze ni giki mbega bivuze iki mbega n'abagore gusa bazotumigwa mbega n'abakobwa gusa bimeze gute Rita turaguha ikaze urumva Rita Nella Rita n'umumama umama aciye mu buzima bwinshi hariyo bumwe navuga cinyegereza nkigira isoni nkavuga ati nagira muri vya bihe mugani wa wundi ngo ahaniye niho nzobivuga Kiriku tuzomutumire Kiriku werindi Kiriku tuzogutumira urumva rero tuzoganira ibibazo naciyemwo ibibazo jewe narubatse jewe naravyaye ndi umwana jewe mba mwisite wavyaye ku myaka ingahe Rita 17 nari mama wari muto jo mutipe wanje utuke mu barabara nurajyana inzara urya mugore n'urya mwana muhungu wanje arakuze cane muhira bavyakiriye gute mafimbo mingi hapana za kawaida banakulaza inje nafuka naona zile matabia za bamere ba msite bagaca kwirukana sohoka afu sasa barakwirukanye nyaguhura n'Imana nyagukizwa naho gaca hakana yo ariko arakoze sharajishije ubwenge ariko umwana bameze neza umwana ameze neza Yesu yakoze ibikomeye n'umuntu w'umupapa vraiment ameze neza amarema byo turagana kuri ivyo nzoganira mu bantu bubatse jewe narubatse umva jewe naravye biga buzima ndabuzi Imana irantera iteka je ndubatse byo mu rugo tuzotumira abantu benshi bubatse mudusapoting ibiganiro vyanyu basha birubaka abantu hariyo abantu bagenda na stress nera hariyo abantu bafite depression hariyo abantu batacumva mariage kwibaho buvumengo urazi ko hariyo abakobwa muri kino gihe Rita aba yumva umengo kuja muri mariage yobahomvye oya umukobwa kutaja muri mariage ahubwo ni abahomvye kuko Imana itirema tujye ko oya ibigeni by'abantu bajija nera umugabo wanje je nimbari mubi uwabona ategeza kuba mubi samahasa oya samahasa n'amahasa ashaka kuba amahasa ugasanga umwe n'umuremure undi uri mugufi ariko baravuga ko la majorité abagabo bakunze kuba babi kweki twe tutoba babi twe tworoshe bibaza abadamu benshi nivyo bavuga sinzi ko babeshira abagabo oya abagore ingorane dufise 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 akarimi kumvigwa ibyo umugore avuze abantu bose baravyumva ahanze abagabo bugaranwa hari abagabo bakubitwa hewe narumvise ku bantu muba iburaya aba diaspora ndavuga barabugarana umugabo ngo nta jambagira oya barabugarana urataha ugasanga polisi yagusohoje abagenzi benshi barabimbarira je ndafise n'umugambarira ati ngaho ibura ugomba kubaho neza shira ibirenge hasi umugore agonyore ko agenda ni nanje naravyumvise ariko rero nabo siwe ariko usanga n'urya mugore ndushaka kubajira ko nka je kenshi ibintu by'aba diaspora sinkora nkunda kubivuga ko kubera iki sindagenda ariko nk'umundondereza nkaza nzovuga amakuru azoza muri Rita Nella nzoza ndabivuga byose kubera iki nzoba nagize experience ivyo nabonye mpora nkunda mvuga urusaku nzi nibambaza ipate uhakika nirudiriye urumva tuzoganira kububatse aba divorce buga ibibazo vy'umudivorce n'ibibazo vy'umupfakazi n'ibintu bibiri bidasa uri kurumva umudivorce n'umupfakazi umva umengo n'abantu basangiye urugendo ariko ari ibintu vyinshi bidasa kuko jewe narapfakaye
nubwo nopfaka nkakubwira ati je umugabo wanje yari inka n'imirima ntapfa garuka kubivuga ariko rero urabura nundi ati yo urya ari umugore sije nawe nyaramvuyeko ariko je gwanje nokubwira ati nukuri yari inka n'imirima aha ryamye yarasinziriye ntuza kunjisha wowe ntuza kuvuga nari nubatse gukena nari nubakanye nawe none oya ntigikunda rero umudivorce n'umuntu yapfakaye ntibisa baratandukanye n'imibereho yabo kandi uzurabe no kubana gutya umudivorce afise ukuntu usanga ari mal à l'aise no gutambuka muri ville gumva umengo wa mugabo murahura nk'ubwiye nka mu rubanza ukabona wa mugabo ikintu kibura ikintu kiza muri wewe aho ni parti ya Rita kuri parti ya Nera naho tuzoganira ibibazo abakobwa bahura navyo abakobwa bashobora guhura n'ibibazo kubera ubukene bwawe fondo tena mafuta mama unabeba mimba mama kakotexe kanaisha uramaze kubura Kotex buzirazimvye zigeze muri 5 million wowe nuko muyibuzi bura 5 million je nageze kwambara Kotex y'igipande manda bibwira abantu rera je ndazi ubuzima ego hariho abakobwa baba mu bihe bigoye ugasanga uyo mukobwa ari karabura Kotex umukobwa ari karabura amavuta wa mukobwa hari yaronka vyose ariko yumva umengo yo mucira urubanza ariko yumva umengo yo mushira kwintoki zose sivyo manza kwanza umwumvirize turagomba kuzoganira ibintu byinshi ariko Nera rero n'abakobwa bahura n'ibibazo kubera kwifuza bavyiteye ego ugasanga uri umukobwa kubera gukunda ibintu byinshi uri muri relation n'umugabo w'abandi baramugize gwawe ukumva umengo urya mugabo mutabonanye arabaho alerte aho ukumva umengo umugore ntafise droit urabona ivyo oye birakunda kuba mu bakobwa ukisanga uyo mukobwa mbere uyo mugabo yaramukunze kandi barya abagabo bitangura ambwira ngo nyizera gusa oya abakobwa ndukunda ukunda umugabo w'abandi turahara bari inzara n'umugabo uzamva gusukiya ku miliyoni wica ataho wakoze nanje no gukunda Ewa mana mutwihanganire kubera akari kiganiro cacu kizoba kiryoshe turonse umutumizi barisho kimeze neza cane tuzobaganiriza munadusengera dutera imbere ntituze ducane mwaza abagore babicaye gutyo umugore n'umukobwa kugira tuze duhuze oya imana ahubwo munyakamenge n'umunyacibitoki twese turiko batotosite tutayirewana jewe oya muri komine mukazi asha kuri Prince Regis je navukiye mu Bwiza nkurira mu Kamenge yo Mungu sikia sasa hizo shida unasikia yani ni watoto wa msite Mswahili fika mugabo rero Kiswahili ciwanje mu mwanya novuga igiswahili c'ikirundi mugatanga uratse ko je ntigeze menya ko wavukiye mu Bwiza je nari nishizemo ko abana bavukiye ruguru baje kwiga urakotse kubera ikirita wabibonera kuki nta Giswahili uvuga c'abana mu isiti yani ukiongea Kiswahili utasikia kama mtoto wa mjini urumva twebwe ni kuvuga je bamvyariye mu Bwiza mama aca yimuka kumutakura ni kuvuga mu Kamenge twaje nko mu 2010 guco umva nkuruko mbona ga quartier kiwacu nta bintu by'ibiswahili nta Giswahili baba no mu gipangu nyene urumva turi abantu nyene tuvuga ikirundi gusa mama wanje nta kirundi nta Giswahili erega kera twe twibana na twe kuvuza Igiswahili zamva ngo ivyo ni birimi by'ibiswahili ngo birimi by'abana batagira indero nawe birimi by'abarozi urumva yani ukisema tu Kiswahili je ndaciza ubu ega birumvikana kandi uzuranyerera kugikoresha cyane tatereza gasi kuma utajuta yo bana yanje uzoza gitwara boro buhoro uzozura Giswahili utajuta ego vrema bazokurikodinga urahuce hewe jewe Giswahili kenshi ndakasura ego iyo wabonye ngo ndacinjiyemo bien ego keretse uri muri Manera boutique nakagaga ndabizi ko ndakimurusha mugabo ego kagaga bari nyuma ya kamera umusitari wacu niyo kamera ya mbere dufise mu Burundi jewe nzi nziza itavugisha ukuri nobona dusa gute kandi mu vyandika muri commentaire boss wa Yagateke mu Giswahili bavuga mwenye sifa zake mpe ndio boss wa Yagateke vraiment dusa neza kumva ibiganiro byacu bisa neza twasize makeup muramubona rito y'abantu bazatwihanganire man tubabarire n'ukuri utwanka ntazegereye Yagateke wana nutwa nkarahari munatwanka twega kuna mtu atakuja hapa kunani jua tuone ndabeshe Mr Vibe hariyo
abazoza kubera urusaku Rita reka ndakubwira ikintu kimwe ntuzukine n'umuntu akwanga je navuze ko umuntu anyanga afise ikibazo c'amahera yindi umuntu nonkaje unyanka gute je ubwanje sinzi ivyo ndimo mimonyo sishikiki na Tereza urabizi ko umuntu akwanga ashobora gutunga WhatsApp yawe kugira Instagram akagufollowinga kugira ngo azarabone ibintu vyose upostinga kandi bijya ni vyiza kugira ni natera ari imbere azabibone ntazavyumve ku mata rero nonga hanu ubona n'ugatoba hari mugabo niyumva ati Rita yaragiye kuntuze kuri ya gateke atakuwa nakuja akiona tunafanya kakitu kabaya yo cha kigore gikinshisha yeje boss yashimye kwari wampa umushahara abasigaye Kagaga yadufashe neza amayimaji reka nanco abereyeho Kagaga umuntu wacu ahubwo amashugwe yawe bizogenda neza mudushigikire turabaye ikiganiro kimwe mu ndwi canke bibiri canke bitatu bivana n'ukuntu muzodukunda kandi twe mudufashe neza tuzobafata neza umunwa n'ukuri mugana bosi wacu n'umusirimu yaravye abantu bashobora kujana b'umuntu bashobora bose turi mswahili hama rero yaturavye bosi warukuri yabiravye ati aba bantu boshoborana ba kubunwa wabo ayabanyesita oya bosi ofet Rita abantu benshi bamuzi nk'umuntu ase urusaku mugabo n'umuvyeyi ahanura hama nanje ibiganiro vy'iwanje antuka bosi yarabonye ati nera hari ikintu azofasha Rita hari ibintu azohanura nera bagahanura abantu mu Kirundi bavuga ubuntu nimagiriranire ego kandi ngo ubugirigiri bugira babiri hari umuntu azoza kureka ikiganiro cacu kuko akunda nera nundi azoza kuraba ivyanera kuko akunda Rita Rita naragushize kuri stati reka ndavuye kuri kamera abantu ati nera akwigishe riri kwanza abantu mundabira stati hello abantu munda n'amahoro ego urumva umunsi anshira kuri page yiwe ya Facebook abantu bose ngo ntihashize ko ririri ngo mugabo ngo azayikwigisha mana kajya kana abafana baragakunda cyane mugabo utagakunda uza munambarira ngo irya ririri yawe ngo je biranshisha kena arika ushango numufasha ndakubwira nukundi usuye kunda ego bram inso kuko sinzogaheba oya vraiment nukuri kandi kajya nakiwanje je kandi baragakunda gose bimwe biteye ubwoba tuzobaganiriza rero tuzobatumira abakobwa tuzobabwira mbe kwanza ndakotsa ibazo tugende tutabajije sivyo cyangwa mbaze wewe ndakubaza ikibazo ushaka oya we mbaza ibigeragezo uhura navyo kenshi vy'abagabo biba biza nk'ibigeragezo bisa gute abagabo bari mariye kuko deja nukuri nacubaye ndakubwiza ukuri ndakuvuga ukuri malgré tout nkikubona abone umengo uragara urishima aho dutangiye kuvuga ivyo nivyo kuri kamera hage hose ntakuvugisha je nsikugara je naramucako sindamvugisha abone umengo ahagaze nk'umusambi nikasema nibiki wasanze kanera kameze nuko ntavuga nk'umusambi ahagaze ngo amushinze iki umugongo ngasema ibi navyo ni kanera wagasanze kameze kanera nakana keza avuga neza uwo twaramaze kubica utumengo tumaranye imyaka 5 guys Rita avuze ibintu oya mugasije wa mbere ndabikubariye tuvugisha ukuri abantu benshi barakunda kumbwira boje nk'abagenzi biwanje barambwira ati nera ntarakumenya nari nzi kuri umukobwa wishima umukobwa ari abandi bantu nkume ngo bajya badakaravye ibinyene Rita vyose avuze oya kujya kuntu narebwe umeze nk'umusambi uhagaze urona ngati uyiwe n'amahoro ibintu by'umusambi kunarea nkuko ashaka ibazi yo naragira abatari Rita mama yari muremure mama nturumona kuri stati yaje sawa na kibazo uravyumva rero Rita ambadije ibigeragezo mpora navyo vy'abagabo abagabo bari mariye abagabo bubatse abagabo bubatse barandondera ivyo turabizi nega ni babigwashasha mugabo jewe ndabivuze ndi kuri ya gateke kandi umuntu azona bimbonamo azonyereka icemeza ndumukobwa nkeneye kuzogira urugo rwiza nkeneye kuzogira umugabo wiwanje nisangije ndayibasubiriremwo uretse ingeso z'umugabo yiyadukiza sivyo mugabo nta mukobwa bozo umugore wiwe washaka umugabo w'abandi oya mugabo nta cicifuzo c'umugore wese canke umukobwa wese nukugira umugabo yisangije nuko atawuzoro
muronka sheri kandi nkeneye umuhungu asenga. Ngomba umugabo asenga. Marene biranani. Marene sinyangusha. Ngomba umugabo asenga. Wa mugabo urumva wa mugabo nubwo noba ndi mu bibazo bingana gute afukama n'amava gakoboka. Hama ndakunda abahungu birabura. Barebare. Bo nyene umugabo azohora nterura ko yamurana ko ndi muto muto. Angana nka Mr Vibe mu bunini. Okay. Urehana kagagaje ntawe nshaka ntanzi inyuma yiwanje. Umugabo mugufi. Ofise utwanwa tubiri nk'utwa kagaga. Je sindamushaka. Kagakuno muzabe ibibazo. Okay. Ditambira ko kumbajije ico kibazo rero. Ndakikubajije kubera uri umukobwa urabwa n'abantu benshi. Deja uri kucapa uri kwisoko. Urumva uhura n'abantu benshi abakuzi wewe nibo benshi gusumba abuzi. Urazi ko benshi ahubwo bandondera bambesha ngo bagira abampakazi. Niko bigenda. Abagabo muzi nyuma yiwanje mumbesha ngo akaguhamagara ngo musange hano kuri restaurant. Ngo manda ngire marketing inera. Umushikirirwa usanga ko azana yandi Marielle Pense adahari. Ivyo biraba. Rero ibiri mugabo nawe uri mwiza. Izo ngora ndabizi ndahura natso. Iyo mugaje rero ubu kera vyarabaho ntaratangura kuzandaja ku mashosho meza. Ubu majority y'abagabo nka 95% barantinye ngo mvuga cyane. Umva nufise wa mutima. Nufise wa mutima. Akumva yombaza. Aguma yibaza esque. Hata Tereza ntaza kumvuga. Uzo musohoka ikiganiro ndari nati. No comment. Kagaga wayibonye. Zo musanga Igitega. Niyaba. Niyaba yakora imbari meze nimbari Green Park. Nabonye banateka tutakuja kukula kisi. Igisinia Mwamwumvise rita ngo none Nelina tumuzanye. Aje gute byose ndo basijitakiyaga. Mungu wangu. Urumva ama ikindi naco no kubaza. Urafise sheri rwanzoze ndameye kunzoze ndaguhanura. Oya je nta musheri mfise ndi kwisoko. Nta sheri fise. Oya. Na nuwo nigeze. Kiretse ivyaduka vyaje kugutesha umwanya mu buzima. Nukuri nta musheri nigeze. Sawa Mungu baraguhaka barabaye marehemu. Dita yarigeze umugabo n'umudamu w'abana babiri. Babiri? Ni benshi. Okay. Abo wavyaye mu nda. Yego. Batatu. N'umufata adoptif. Yego. Okay, nk'umuntu yigeze umugabo. Madame Kanaka, la femme de Madame Kanaka. Dita nigiki wiyumvira kuri wewe iyo wibutse yuko wirerana abana atamutwara ufise. Ico niyumvira cyaco nibuka. Yego cyo wibuka cyo wiyumvira vyose. Kubera iki wagiye kare. Kubera iki ntihari bwagere hari nyimukeneye hariyo vyinshi twategezwa kuvugana hariyo ubujuju yambonyemwo ntari bwacu ubwenge hariyo ubwenge mfise ubu atigeza mbonamwo kubera iki yagiye kare ivyo ndavyibaza cane kubera mu bantu babanye kenshi umugore wibatse akiri muto hariyo amakosa ukora kubera imyaka n'ikindi gihe ugenda uratahura ubuzima. Jewe umugabo agipfa nari mfise ifoto ziga bakoresha jewe ikabiri nkonga ku ruhome jewe sinicaya nayibona imbere yanje urakoze jewe nicaya gushira ndabibwira n'abantu bari proche cyanje barabizi jewe mama na petite narabibabari urumva ntabwo atiyosha jewe singorana ahantu hose jewe nicaye shake mbe nicaye ndaba hari wacumenga yavuye ngaha yahindukiye iyo ni depression ariko ko imyaka agira hera warige ntibuka kuri no munsi jewe rero narakoma induru mama ngiye kumukora ko sindamubona. Oya je sinigeze ndabona gusa nabonye ifoto umengo ahantu hose ntegezwa kwicara muri sala ntegerezwa kuyibona jewe urumva hari huko kandi se kwishira mu cumba nabona umengo nuko blessa abana ni papa wabo kandi niwe nyene inzu niwe mugabo mfise nari mfise kumva umengo nta kibazo iri hagi ariko vyarantwaye imyaka je nara ndabibwiye n'abantu abaza mwege mufise amafoto y'abantu bapfuye mu nzu nuko bigenda nuko umenga ifoto uri de place ivyo vyarambaye vyarakubaye. Birakomeye cyane nk'iyo hagize nk'umugabo aba agomba kukuresha reka ndayivuge muri ubwo buryo ko we ntiwaba bakikudraga. Iyo umugabo aje kukuresha
wiyumva gute nka Rita? Jewe umugabo aje kundesha mba mbona nyene gukundwa biraryoshe ntibazoze kumva nyene yuko umukunda mu mutima wabimeze neza. Oya kandi bidakunda kubera deje ukiza kundesha manza kukubaza ukorera ngahe winjiza ngahe wewe winjiza ngahe kuri konti ufise ngahe deje jamse charge ego kumbya ko je teme nahazi ibishoboka umwana wacu umva fisiration mucene n'ibiharage mu nzira hari nta gakoko nabonye nta n'agasamaki natetse mu nzu banzu yandike ngo sheri na unapenda kanyama ndugu yangu ni maisha mazuri turabibura gusa naho utabishaka watoto site burya urazi abana neza tugoye gusa ico kiganiro tuzogikora tuzorondera umwemvite wo mwisite turiko turateka sivyo tuzomurondera tuvuga ubuzima bwo mwisite Rita nimbuze ahantu bateka neza bimota ni mwisite mwisite urumva rero mani ariko arandaga nkuko jewe kenshi baratinya kubera sinkemeze nka kwa kundi umukobwa usanga bariko baramuvugisha ugasanga urumva ntangura kurobeza inzara zanje uramamagara sanga oya je ndakura baguki ntabwo urankunda uranyifuza je ndakubaza none wewe sister urankunda uranyifuza urumva niko je ndakubaza uri sure kunkunda wowe urankunda est-ce que urazi ibibazo je mfise barya abana kurya inzu yiki uzonyambika uzogira kuzobishobora wewe na mugore ufise umushahara ungana gutumva yuko uzoraba urugo rwawe urabe nanje nkuro kubwira twenda afise ikibazo c'umuriyoni ndana ujaye mw'isoko ni stock abahe ese ubona ko uzobishobora twibera inshuti twabura turamukanye amaisha utayawiza ndugu yangu ndera abagabo benshi basiga bambonamo ko ngara kandi singara ntagara umunyamuji ubuzima bwawe iwa w'umugore n'indagara yari ucuzi wanje ego vraiment abagabo niko abagabo mwikebuka ukuntu usa neza ndi mama isa neza bibi yakwana suka mariboto anasuka mariboto cyangwa isuka kiliyoni none bizokunda kimwe kirimo akantu kaka odeur mu mutwe je narawumwesheje aguma yambaye agafire urumva ivyo ntibikunda je rero benshi baratinya batiko ndo wingari ariko jewe sindi ngari vraiment Rita n'umwana mwiza musamvugisha ukuri ego ugira unkunde sinasi sinkiri babana nera wokunda ntabwo ari banera si banera nero ashaka kujya brochette tugacuma 5000 muri taxi tuzovuga nejo ariko ivyo je ntibikunda uje uzanye ama projet aboneka ewana je nanje umugore yarapfa apana maneno umugore yarapfuye canke naradivorceje ndashaka tugenda uku nimba copinage turimwo tutazoragira na mariage ubwo wambwa tukora iki mu vyukora ndagusupporting gute habona ikintu kiboneka akuna zambi yaburi utatubuwaye apana utatubuwaye zakwe. So guys, rero Rita ndababwiye Rita nitwoheza nitwova nga Rita turangiza ikiganiro turahejeje kandi waguma umbandanya mbaza ibibazo birebire vyaheze oya basha ninde yazanye ibintu byo kubazanyiba oya ninde yazanye ibintu byo kubazanyiba Rita oya fashaka duheze kugira turyohereza abakunzi bacu ikiganiro cyacu kigarukinga ni Rita Nela Rita Nela urumva rero turabakunda cyane mukomeze mudushigikire muri commentaire ubwiza dufisi no bipendezo no kuma YouTube yacu Manera Films na Rita Film Company mudushigikire mudusupporting nubwo ataruhara mudushigikire no mu buryo bw'amahera ntuvuge ngo badushigikire gusa kuri sabone film irazimvye basje nka je narahombye gose Rita nawe nyene baramwivye urumva rero turashaka amahera abarundi musi uburyo mudushigikire uvuga ati Rita ngaya 50 ntazobura icakora ubu rero tuzosa kugaruka twenyene iya presentation ego tubiyereke mwatubonye mabone ukuntu tumeze nyene kagagaraba neza maboko ntujagaraye ikiganiro ca kabiri sinde makeup ikiganiro ca kabiri tuzoza tubazaniye umutumire tuzoza kuza turaza twenyene turabaza umutumire kugira bigende neza tubaganirize kandi nawe ushobora kugira ico uvuga karibu twigisha abandi yego ikiganiro utwandikire abakinyi b'amafilme abaririmbyi karibu muduteze imbere yagateke umukozi wacu avuga ati bosi wacu afise kamera nziza oya kandi na bosi wacu avuga ati aba bantu nahaye akazi sinihenze naguye hashashe babarire neza bataduha ibiganiro tuzohimbwa gute rega basha mutaduha ibiganiro bosi wacu avuga ati wanasohoka genda ukipara turakose tudakoze kazi naisha inaisha na mtupatie maviews Kiswahili na kuja kupanda usiteresi bye